Iki ni igice ca kabiri c'icigwa c'19 kivuga kw'iragi rigoye twarazwe mu bijanye n'uburongozi. Muri iki gice ca kabiri tukaja kurabira hamwe ingene iryo ragi rigoye ryokosorwa. Iyo nsomye amategeko amwamwe nkaraba ivyanditswe vyerekana ivyo dushaka gushikako nk'igihugu, nsanga muri bimwe bimwe dushaka ikintu kandi turi kinyurane caco. Burya igitanga uburongozi bwiza si amategeko, ni umutima w'uburongozi hamwe n'indero runtu umuntu aba asanganywe, kandi ayo mategeko ntashobora guha indero uwutayifise. Ico ashoboye ni ukumwereka ivyo akwiye gukora, ivyo akwiye kwirinda hamwe n'ibihano azohanwa n'atavyubahiriza. Ubushobozi bwo kubahiriza amategeko buva ahandi, ntibuva mu mategeko. Amategeko ahari kugira ngo agarure uwazimiye, ariko iyo benshi canke iyo bose bafise umutima wo kuzimira kandi bakabigira babibona, utavuga ngo ni ukwihenda kuko ariko bameze, n'amategeko aratinda agasendwa, arahindukizwa agakorera mu muco wo kuzimira nyene. Reka ntange akarorero. Dufashe ko igihugu kanaka kigizwe n'ababeshi gusa, ariko kikiha amategeko asaba abantu kuba imvuga kuri. Ayo mategeko yoshigwa mu ngiro gute ko abantu boba basanzwe ari ababeshi bose? Mbega abantu bayarenze ninde yobahana ko n'abacamanza baba bagwaye iyo ngwara nyene? Erega igihe umucamanza ububasha n'umutima wo kubahiriza amategeko, n'umutima n'imico vyiwe, ubumenyi bw'amategeko buza bwiheka kuri ivyo. Turakunda kwerekana amakosa y'abarongozi bashizwe hejuru, ariko vyinshi mu vyo tubagiriza biba biri mu mico ya benshi muri twebwe. Iyo natwe imbonesha kure n'amasamirizi biba bidukurikirana bishira habona ukuntu dukora n'ivyo tuvuga, twahava dusanga atandukaniro rinini rihari. Erega ivyo abarongozi bakora ntibavyigiye ahandi ku yindi si kanaka, babikura mu mico bakuriyemwo kandi natwe niyo twakuriyemwo. Muranyumve neza, sinshaka kuvuga ko tworeka abantu bakarenga amategeko kubera imico ariko imeze. Oya namba, shaka kwerekana ko igikorwa co gukosora ibidatunganye gikwiye guhera mu mico kuko ariho umuzi waco uri. Ariko uwakosheje reka amategeko amuhane. Hari ikibazo nama mbaza abantu iyo tuganiriye kuri iri jambo ry'uburongozi. Nama nkunda kubabaza nti bigenda gute ngo twitege ko amafaranga akoreshwa neza ku mugaragaro mu burongozi, kandi mu ngo zacu abagabo bahisha abagore babo amafaranga bafise n'aho atari bose, kandi bakumva ko ari uko nyene bikwiye kumera? Ni gute twitega ko umuco utari mu miryango uba mu burongozi bw'amashirahamwe n'ubw'igihugu? None nimba umukuru w'ishirahamwe ahisha umugore wiwe ivyo ariko arakora, ashobora gute kudahisha abarongoye ivyo ariko arakora? Ingorane dufise mu bijanye n'uburongozi zubakiye ku mico imwe imwe mibi, kandi n'umuti wazo uhagaze ku guhindura iyo mico. Reka ndabahe akandi karorero. Hari igihe twagiriza abarongozi ko baha akazi abiwabo gusa, rimwe na rimwe bakagaha n'abatagashoboye. Ibi biravugwa mu ntwaro y'igihugu, mu mashirahamwe, mu mashengero, mu madini n'ahandi. Ariko iyo hari umuntu w'iwacu ajejwe amabanga akomeye mu gihugu, duca twitega ko tugira turonka akazi. Ni bangahe muri twebwe bashoboye kwanka akazi baronse kuko kadatanzwe ku mugaragaro, kuko kaciye mu manyanga? Canke ni bangahe bobandanya bavuga neza inshuti yabo yajejwe amabanga akomeye mu gihugu, umwaka wose uheze uwo muntu w'iwabo atararonka aho abacomeka nabo ngo baronka akazi? None mwumva abarongozi boreka kubikora gute ko ari twebwe nyene tubibasaba, naho tubibatuka iyo babikoreye abandi? Hamwe twese twoshobora kwanka guhabwa ubuzi buciye mu nzira zitemewe n'amategeko, iyi ngorane twidogera yoca ihagarara. Hari irindi jambo rikunda gukoreshwa ryerekana ukuntu tugwaye mu mico. Ni ijambo ngo urya arahabona, ngo urya n'ikijuju. Kenshi igira ijambo urya arahabona rikoreshwa ku muntu yashoboye kugira amanyanga, akegeranya ubutunzi burenze cane mu mwanya muto, akoresheje ikibanza c'uburongozi arimwo, kandi mu buryo burenga amategeko. Umwe nawe bavuga ngo ni kijuju, aba ari umuntu yakoze mu kuri, ntatera imbere ngo atunge ku gatwe kiwe, ariko agakorera neza igihugu. Mwumvirize neza, umusuma tumukomera amashi tukamwunamira, tukamwita incabwenge. Uwukorera mu kuri ntiyibe nawe
turamusuzugura tukamwita ikijuju. Nimba ababaye abarongozi bakomeye mu buzima bw'igihugu ariko ntibibe bitwa ibijuju, abatembagaje ibigega bari bajejwe bakitwa abahabona, none ubusuma bworeka kwiganza gute? Igiturire n'ibindi bisa naco vyoreka gute kugwira mu gihugu? Nta kintu kibabaje nko kubona umuntu yajejwe amabanga akomeye mu gihugu akayarangura mu bwizigigwa, agakukuruka akenye, mugahurira muri ya mabisi ashaje agenda arafumba umwotsi ari umutamagira ku nkoni. Nimba abarongozi b'intore nk'abo tubatesha agaciro gutyo, twibaza ko biha icigwa ikihe ababa bakiri muri ivyo bibanza. Ariko kandi nta kintu kibabaje nko kubona uwihaye ibara mu gutembagaza ikigega c'igihugu afise ubutunzi budasiguritse, abana biwe biga amashure meza kurusha abandi bose mu gihugu, hanyuma tukamwunamira tukamwita umuntu akomeye gose, tukabona ko ari bisanzwe. Burya ibintu ntibimeze uko bimeze kubera isanganya canke amahirwe mabi. Turaho turi kuko turabo turi. Ubuzima ntiburenganya, ico umuntu abiba nico yimbura. Ivyo turiko turimbura ni ivyamwa vy'ivyabibwe muri kahise, kandi iyo mbuto mbi iracabandanya kubibwa. Nimba dushaka umwimbu utandukanye n'uwo dufise ubu, dutegerezwa guhindura imbuto tubiba. Guhiga imyembe ku mukaratusi hanyuma utayironse ukawuvuma ngo ntuguhaye ico washaka, ubu uriko witera ishavu n'umubabaro ataco bikumarira, ataho bigushikana. Uwushaka imyembe ava mu ntambara y'imikaratusi agatera ibiti vy'imyembe, akavyitwararika kandi akabiha umwanya kugira ngo bishobore kumuha imyembe yipfuza. Ariko none mbega abarundi bose barononekaye? Oya, suko bimeze. Naho umuco w'uburongozi twarazwe urimwo ibintu bitari vyiza, si vyose vyayangaye. Hari n'ivyiza twakuye muri kahise. Hari abarundi benshi bashoboye kuronka indero nziza, abandi bahinduwe n'ukwemera canke n'ukwizera kwabo, canke bavanganije ukwemera n'ukwizera hamwe n'indero nziza bakuye mu miryango. Nta hanga rishobora kononekara 100%. Uko bangana kose, abantu beza n'abarongozi beza barahari. Igihugu cacu kirafise intore kandi ziri mu bisata vyose. Abandi nabo nta bibanza barimwo, ariko barangwa n'umutima w'uburongozi buzima. Ariko namwe muravye ukuntu uburongozi bukorwa muri rusange n'ingene butahurwa, murabona ko ivyo gukosora ari vyinshi. Turi abana b'imico yacu, kandi gukosora ivyatiriganye mu mico yacu nivyo bizotuma ibintu bija ku murongo. Nimba twebwe bitunaniye, reka basi dutegure abazodukurikira bazoheze baze baturuta. Uretse ko dushoboye kubikora, hamwe twotahura ko duhanganye n'ingorane mbi cane, maze tukemera guhindura ingeso, hanyuma tugafasha n'abatwegereye guhinduka.